Hari mu gatondo ka kare cyane aho twazindutse tuva mu gisagara cya Bujumbura twerekeza muri komine Isare, zone Rushubi, umutumba w'Ibibare, agacimbiri muri Budandari. Aho twari tugiye kuraba umuryango w'uwitwa Bibonimana Izahaki ari kumwe n'umuryango wiwe. Ni iki gitumye nkuzanira ino nkuru y'ubuzima bw'uyu muryango? Ku isi hari abantu babayeho ubuzima bugiye butandukanye. Mu buzima ushobora kuba ubayeho uronka ibyo ufungura, ukaronka n'ibyo wambara, ukaronka naho uryama, mu gihe hari abandi babayeho ubuzima nkaho umengo bikoreye isi. Kurikirana kino kiganiro cyose nakoranye n'uyu muryango utibagiye gukanda subscribe kuri channel yacu. Ikiganiro ni Story of Life uzosanga kuri Bollywood TV. Nitwa Bibonimana Izahaki. Nkaba navukiye ku musozi wa Bibare, komine Isare, intara ya Bujumbura. Navukiye igihe cy'igihumbi 1977. Niho navukiye. Mbega Bibonimana Izahaki mwibaze ko bamaze imyaka ingahe yubatse? Bahuye hahita imyaka 14 nubatse. Afise abana 6, 5 barakuze, umwe aracari kwibere. Mbega abo bana baje kuvuka mu buhe buryo? Umwana wa mbere yaravutse cyabura ibintu ashobora kuzarafungura neza, cyatangwa kuzaragwaragurika ibintu by'itugwaragwara n'amaso acaratamwo, ni gufungura ntafungura neza kubera ibyo kurya bitugora kuronka. Mbega ifura ninde kandi yitwa nde? Nini ntabyo kireri, imyaka 12 n'uyu. Nini nazwe kireri niwe fura, afise imyaka 12. Ugerageje kuraba igikuriro ciwe ntikigaragara koko nk'umwana afise imyaka 12. Mbega wibaza ko vyatewe n'iki? Mbega wibaza ko ari kuronka ivyo afungura ngo ntabifungure? Nukubibura, sukura akayabagu, ahubwo nukubibura akabura ivyo afungura bitewe n'ubuzima bubi. Umwana yarazingamye, bose ugerageje kubareba igikuriro ni kimwe, nta mukuru nta muto, bose bararesha. Tugishika twagira ngo nibwo bwoko, ariko nkuko twabiyaze n'umuvyeyi yavuze ko hanini bituruka ku gufungura nabi n'ubuzima basanzwe bafise. Kugira ndo nk'icyo mfungura naho urumva nukwiruka emwe baje mbere nako mbere no bivuga hari n'igembe ntanakironka. Hari n'igihe birarira uko nyene. Imyaka 14 yose irarangiye nkuko mubibona. Aba muri iyo nzu ngo akizana umufasoni we yari yarubatse akazu gato, maze asakaza agasashi hejuru ashira ku bwatsi. Ubu ngubu nkuko mubibona abana n'uwo muryango wose, umukenyezi wiwe n'abo bana 6. Dore ngo niyo bagiye kuryama bose baryama hamwe, iyo imvura iguye barara bahagaze. Gufungura ni kibazo, kuryama ni kibazo. Mbega ubuzima bw'abana bo ku ishuri bigenda gute? Igihe namubaza yavuze ati nakunaye kwiyumvira none ko uri mukene nta kundi ubu uri bubigenze. Ugumizaho Imana yabishize. Twarayaze bishoboka, mu byo twayaze nta vy'amahoro birimwo, kuko ahanini yatuyagiye umubabaro w'ubuzima abayemwo n'umuryango wiwe, ndetse rimwe na rimwe ngo ahari igihe yiyumvira ko Imana itakibaho kubw'ubuzima bubi abayeho, ngo agahinda kanini agategwa nuko ubwo buzima bubi bwose abubayemwo n'umuryango wiwe. Si ivyo gusa, yaranatubwiye yuko kuba zoba babonye ino nkuru y'ubuzima bwiwe ko hari ico bomufasha. Inzu wanje yarabomotse yose, yaraheze, hejuru nta gisakazo na kimwe kiriko, imvura iguye iherera mu nzu. Kuryama nako kw'abana kwacu n'umukenyezi wanje turyama mu cyumba kimwe, nico duhereramo twese. Imbeho ije itukubitira aho nyene, ntacyo dufise twifuka, nta cebo ca ruguru. Cyo tosaba rero abantu bari hejuru ni iki? Abo bariko barabibona babona ukuntu tubayeho,
bogira ico badufashije bakaraba ko bodufasha nko mu kutubakira akazu tukaraba aho turara ameze neza, abana banje nkaraba ko boronka amagara ameze neza nk'abandi, hama rero bakaronka n'agakaye ko kuja kw'ishuri, bakaraba ko bokwiteza imbere mu misi iri imbere mwebwe mwadufashije, mukaheza mukabagurira n'akagoti k'imvura kubera iyo bataha batakure imvura iguma ibanyagira basubira. Nico twosaba mwebwe muri imbere mudukurira, wowe afite ico yodushikako yodufasha yobagize neza, tugize timurakoze. Twarayaze n'umwe mu bana biwe atubwira ko hariho vyinshi bibagora, na cane cane ko iyo hageze gufungura indya bazigwaniramwo niyo babironse ntibibahaza kubera ko biba ari bike. Tumaze kuyaga yatubwiye ico yifuza ko bofashwa muri ubu buzima basanzwe babayemwo. Nyuma y'ukuyaga n'uwo mwana twahavuye tuyaga na nyina wiwe ariwe mufasoni wa Bibonimana Izahake, nawe yavuga asaba ngo iyi nzu irateye isoni kubera namwe nivyo mwibonera, ntitugira nico twifuka, twebwe abavyeyi n'abana turara hamwe, ntitugira ico twifuka, imbeho ije idukubitira hamwe. Ifurume n'agakaye n'ibindi. None se iyo uvuye ku ishuri ugasanga mama ntiyatetseho bigenda gute? Ndatekereza. Utekereza. None urugendo rwo kuva ngaha aho iwanyu ushika ku ishuri hareha gute? Ni hareha. Ugenda n'amaguru se? Noneho ibirenge ugenda ufise ibirato byo ku ishuri cyane? Nyene ugenda n'ibirenge uko nyene. Ese imvura iguye hari ahantu twabonye ko haduga kamanuka bigenda gute? Ugenda nabi. Ugenda uragwa. Aranyerera. Mufungura gute na bene wanyu haramutse habonetse nk'akarobo k'ubugari gatonya muca mugasabikanya gute? Turagwaniraho. Usumvye imbaraga wundi akaba ari wajya bunini. None batoyi bawe nawe bica bigenda gute? Mwese arakora ko gato gato. None se nk'ubu iyo mushatse kurya agaceri mama muca mubwira abatekere nk'ibiro nka bingahe kugira murye muhawe? Akaro. Akaro kamwe karabakwira umuryango wose? Ikiro murakimara muri abana bonye? Ikiro murakimara muri abana bonye? Nitwonga ico turiye. Ngaho bimbwire neza. Ngaho rero mama asumye ikiro cy'umuceri. Iyo mukiriye muri batandatu muri batanu nyene murahaga canke muvyumva gute? Ntiduhaga. Muhaga. Ikiro cyose ni muhaga. Iyi niyo nkuru y'ubuzima bw'uyu muryango mubonye. Mbega ni iyihe nyigisho ukuye muri ino nkuru? Ni ikihe kintu bofasha kuri uwo muryango? Reka nizere ko kuri mwebwe mwese mwama mwadukurikiranye hari ico mugiye gukora kubw'uyu muryango. Kuwogira ico yofasha yobicisha kuri izo nimero abona zigenda zinyuragirika aho hasi. Iyi ni Buriu TV, ijwi mwumva kuri mikro ni Felix Habonimana. Ku buhinga bw'amasanamu twari kumwe na Joachim. Yes, abampera umugisha. Ciao ciao.